Turabaramukije mwese abakunzi bacu, twizeye ko mumeze neza aho muri hose bivanye naho muherereye. Ego hariho abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika, cyane cyane ku migabane ya Buraya, za Amerika hose turazi ko mudukurikirana. Ego twizere ko mumeze neza. Changuze TV turagarutse kandi nkuko mubizi Eric Nzoyisaba niwe muri kumwe mu biganiro. Uno munsi nabateguriye ikiganiro kumbure gitandukanye n'ibyo nari maze kubashikiriza, ariko murazi ko iyi ni channel yedika abantu, ni channel hanura abantu, ni channel yereka abantu ngene bashobora kubaho ubuzima bukwiriye, kubaho neza, kora yigisha, ni channel yigisha ibintu bitandukanye bishobora gufasha umuntu mu buzima bwa misi yose. Ego tudatevye rero, uno munsi uti mwaduteguriye iki? Uno munsi nabateguriye impamvu zitandukanye zituma abantu ubuzima bwabo butaba successful, donc ubuzima bwabo butagenda neza nkuko bikwiriye kumera. Uti impamvu ni ya? Impamvu ziratandukanye kandi impamvu ni nyinshi, ariko uno munsi ndakagerageza kuvuga muri make impamvu abantu benshi baravuka bakabaho, bakiga, bagakora, ariko ugasanga barinze bapfa cyangwa barinze bagira mu zabukuru batashoboye kumenya ingene bashobora kwiziganiriza cyangwa gutegekanya kazoza kabo. Ugasanga umuntu arashitse mu myaka 50, 60, ariko by'ukuri atakintu na kimwe kiboneka yashitseko, canke atakintu kiboneka yashoboye gukora mu buzima bwiwe, yaho n'abana yasize canke yavyaye, donc abasigira ikintu kibonekana. Uti rero umuntu iyo bigenza gute canke bimeze gute mu buzima? Akarorero, abahinga batandukanye baragiye bavuga kuri izi ngingo canke kuri bino bintu, ni ibintu udakwiye kwirengagiza na gatoya. Uti gute? Mu buzima turavuka, imyaka ntihagarara, iguma igenda. Umuntu akwiye kuraba neza ingene akoresha umwanya wiwe. Umwanya wawe ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu c'ingenzi. Gira gahunda mu buzima bwawe, gira programme. Akarorero, abantu bashobora kuba bavuga bati jewe ndakora, jewe ndaronka amafaranga, ariko amafaranga yanje agatwarwa n'ibintu ntazi, amafaranga yanje akanca mu myintoki agenda ntazi ingene yagiye. Ni ukuvuga benshi bavuga bati ndaronka amahera nkariha inzu, nkaronka amahera nkagura ibifungurwa, nkabona amafaranga araheze, kwa kundi nyene nkaguma muri bwa buzima, ukwezi kugahera nkayaronka akajanwa n'ibindi, ukundi kwezi kugahera nkayaronka agatwarwa n'ibindi. Akavuga ati none umwaka umwe ugahera yindi gahera, gutyo ubuzima ukaguma ari bwa bundi. Uno munsi rero hari ibanga rimwe rimwe, amabanga bamwe batazi, nifuje kubabwira kugira ngo n'imiburiburi umuntu azoshobora gukurikiza bino bintu mu buzima bwiwe buzoshobora kuba bwiza, agere mu zabukuru afise ikintu ashobora kwitegekaniriza n'abana biwe, kandi agira ikintu ashobora kuba yarabategekanirije. Eric Nzoyisaba niwe muri kumwe. Abatagira subscribe kuri channel, ndabatumira kuri subscribe musangize n'abandi ino video twagiye rero. Akarorero, wewe urafise akazi urakora, canke wewe urafise ivyashara byiwawe urakora, ugashobora kuba winjiza kumbure uburyo kanaka buri munsi canke mu kwezi, ariko ugasanga ubuzima ntibuhinduka, ubuzima ni bwa bundi nyene. Ariko hari ibanga rimwe ukwiye kumenya, hariho ahantu hamwe hari ibanga. Mbega mu gihe uri umukozi w'ishirahamwe kanaka cyangwa umukozi w'umuntu kanaka, akarorero, urakorera umuntu araguhemba umushahara, uwo mushahara yakugeneye
yariyumviriye, yarabonye yuko uzokuramo itike rigushikana ku kazi, yarabonye yuko uzokuramo ayo kurya, yarabonye yuko uzokuramo inzu, yarabonye yuko uzokora utuntu tumwe basic needs mu buzima, hanyuma ugasigarana udufaranga dukeyi kumbure mu gihe uhagiye gukora ibindi byose bikenewe mu buzima bwawe bwa misi yose. Ariko kwipanga cyangwa kubimenya wewe niryo banga utazi. Uti byogenda gute? Hari ukuntu nk'akarorero urahembwa amafaranga 300 y'amarundi. Uhembwe 300 y'amarundi, icambere na mbere ufise umuryango ungana gute? Bivanye n'umuryango ufise cyangwa uri umwe mu gihe ukiri single utarubaka urwawe, niho ushobora kumenya ingero ushobora kwipanga. Nimba wubatse uvuga uti kubw'uyu mushahara ndonka, mbega nije nkora jenyine cyangwa umudamu wanje nawe narakora? Mu gihe uri single uravuga ati mbega ni jewe jenyine nkora, ejo hanje ndahifuza hazobe hameze gute? Akarorero muri ibyo 300 ronse, genda upangemo inzu izimbutse cyane bivanye n'umuryango ufise cyangwa mu gihe uri single. Reka kuraba uko abandi bakubona, reka kuraba uko abandi bakwiyumvira, reka kuvuga ngo naka ambona gute mu gihe yoza agasanga mba muri chambrette kandi azi ko nkorera amafaranga 300 cyangwa azi ko nkora muri company kanaka bahemba neza, ngo biboneka nabi. Mbega bonyumvira gute? No, nturabe abandi nturabe abandi, baho ubuzima bw'iwawe wenyene mu gihe ufise goal ushaka kuzoshikamo. Ico ni cyambere. Icya kabiri, menya umwanya w'iwawe no kwipanga. Ibintu byose bikore kuri gahunda. Kwirinda abagenzi babi cyangwa abagenzi batuma ukonsoma. Muza abagenzi batuma ukonsoma, sinshatse kuvuga ngo wirinde abantu ntubazimane, wirinde abantu ntugire icyo ufashije abantu. No, urashobora gusanga imibonano idakenewe, guhura n'abantu bitari muri gahunda. Mu gihe mwicaye n'abagenzi bashika 2, 3, 4, mutegereza kwicara muko murafata akantu. Ajya amahera makeyi ubona mengo uraspendinze na cyamazi, ajya amafaranga niyo yari kuba kwitegekaniriza kwiwawe. Akarorero, urahembwe, uraguze ifungurwa, urahembwe, urarisha inzu, urahembwe, urakoze imigambi itandukanye yo mu buzima bwawe, muri za 300,000 urasigaranye 50. Ayo ukaca usanga urahuye n'umuntu uramuhaye akantu, urahuye n'abagenzi murasangiye urarisha, murahuye n'abantu muhure muri restaurant ubabwiye ati ntimurihe, umwe wese yerekana mugurira icyayi, ukaca usanga ya mahera araheze. Ariko muri ziya 50,000 zasigaye muri bya bintu byose wari wakoze, ajya amafaranga wari kuyabika ahantu, ukayabika ahantu hadata, ukayabika nimba ari kuri konte, nimba ari hehe, ukavuga ati ano mafaranga ntakogwako. Ikindi naco, wewe urakora ibyashara by'iwawe, tuvuge ko nta muntu yaguhaye akazi urikorera. Abantu benshi barakora ikosa mu gihe wikorera ukaca ubona nko kumenga nimba washoboye gukoresha profit, washoboye kuronka profit y'amahera angana gutya na gutya, yose ukavuga ngo nayi wawe. Mu gihe ari iwawe ukaca ukoresha ibintu byose, ya nyungu yose waronka. Ariko by'ukuri ayo mahera yose, nk'akaroro, iyo nyungu waronse si iwawe yose. Hariyo amafaranga wewe atari iwawe, kuko akarorero urabyuka ukaja ku kazi, wakoresheje déplacement, warishe déplacement, wafunguye lunch cyangwa bivanye wafashe bya saa sita, wakoze ibikorwa bitandukanye, kumbure wanyoye agafanta cyangwa wagize nte. Ayo mahera yose ntuyumvira kuko uvuga ati ndi wanje ndikorera, urakuramo. Ariko umenye yuko mu gihe ukuramo ategeza kugabanuka. Mu gihe wakoze ukagira bila y'ibikorwa byawe nyuma y'ukwezi, ukabona inyungu wungutse, menye yuko muri ajya mahera wungutse, suppose ko nawe uri umukozi naho wikorera, wihembe, umenye ko harimo umushahara w'iwawe, wihembe
kugira ngo ujye umushahara wihembye uje kubikwa ahantu kanaka. Nibyo urikorera muga ukoresha ingufu, ukoresha umwanya, ukoresha umukozi naho wikorera. Ihembe rero ayo mafaranga wihembye n'ataba ari menshi abikwe kuri konti yiwawe yo gutegekaniriza kazoza. Ni ukuvuga mu gihe wikoreye imyaka 5 canke 10 canke 4 wihemba by'ukuri, umushahara wihemba ukaba uwuziganya ukawushira ahantu utawukora, nawe ushobora kuba ari mukeya by'ukuri uzoza kugera muri ya myaka y'ubusanza cyangwa muri ya myaka y'imbere ufise akantu kiwawe washitseko, umaze kugira udufaranga kanaka. Ikintu cya mbere wokora ni ukugura ubutaka. Ubutaka ni ikintu kitumburuzwa, ubutaka ni ikintu kidahomba, ubutaka ni ikintu cunguka kurusha kujya kugura imodoka, kurusha kujya kugura ibindi bintu byose ubona bikayangana, cyangwa kurusha gushira uwo mutahe wawe kumbore mu bindi byacara bitandukanye. Umaze kugura agataka, gerageza urabe Imana iguhezagiye ushobore kubaka akazu. Mu gihe ushoboye gukora ibyo, ni umutungo cyangwa ni ubutunzi budahera, ahubwo bwunguka uko bukeye uko bwije. Ibintu bimwe bituma tudatera imbere abantu ni ukwirengagiza no gufata minenegwe utuntu duto duto. Uti gute? Wibuke ko mu gitondo ubyutse ukoresha prosada, ushirako umuti w'amenyo, uroga isabune, urisiga amavuta, uranywa icyayi, urarya umukate, urafata déplacement. Ayo yose ni amahera, ibyo si impapuro zikora, ayo yose ni amafaranga. Mu gihe utamenye kwiziganiriza neza ukoresha ibiharuro bikwiye, nshuti yanjye uzokwama muri ubwo buzima nyene, umwaka uhere uwundi uze, uwundi uhere uwundi uze, usange uri hahandi nyene nta kintu na kimwe ushikamo. Ugaca usanga uvuga ngo ndakenye, hano hantu hari ubukene, nta kigenda, ncoma nkavaho, ncoma nkahindura ibindi bintu nkora, ariko nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora kidashobora kumuzanira amafaranga mu gihe yitahura, mu gihe yiyizi neza icyo ariko araviza. Rero ibintu nk'ibyo byo kunigirija utuntu duto duto, ibintu byo kuvuga ngo uyo muntu amwiye ko afise akabazo kanaka, umuhaye amahera kanaka, ubona ngo ni makeyi, umuntu araciye iwawe, uciye ku muntu asaba uramuhaye, uze ubiharura kuko byose biri mu bitwara ajya amafaranga yiwawe. Hagera igihe ukavuga ngo amahera ndayaronka, ngo ariko nta kintu na kimwe mbona nshikako, ngo ngaruka handi nyene mwaca mu myanya y'intoki agenda. Ibyo byose nukubwira yuko biva mu maboko yiwawe, ni wewe umenya ingene ubikoresha. Mu gihe ukoresheje utiyumvira kuziganya, uguma hahandi nyene, nta hantu na hamwe wigera ushikako, nta kintu na kimwe wigera ushikako. Rero guhera uno munsi, nimba wikorera iyandikire umushahara wiwawe. Nimba ukorera umuntu, menya muri uyu mushahara wose aguha ko hariho amahera y'ibikorwa kanaka, hakaba n'ayandi iwawe ushobora gusigarana akabikwa. Nturonke 300 byose ngo bikoreshe bihere byose usigarane zero. No, gerageza kubaho ubuzima buzimbutse, ubuzima ushoboye, utaravye uwundi muntu n'umwe ngo mbambona gute, banyumvira gute, ngo bivanye n'ingene ndiko ndabaho, ngo n'ingene mwambara, naho mbaye, n'ivyo mfungura. No, wewe ra ubuzima bwiwawe, wewe reka kuraba abandi, wewe menya ikintu wifuza gushikako mu buzima bwawe. Umaze kumenya icyo ushaka gushikako, umaze kumenya gahunda ziwawe, uzobaho neza atakintu na kimwe kikononera gahunda ziwawe. Rero reka nabashimire, uno munsi numva no baganiriza iyo topic y'ukuntu dushobora gusuccessinga mu buzima bwacu kugira ngo ejo hacu haze habe heza. Ndabakunda, hanyuma ndabibutse ko abatagira subscribe mwofyonda
subscribe kugira ngo iminsi yose dushize ko video mube abambere kumviriza canke kuraba video zacu canke kumviriza ubutumwa buri mu mavideo dushira kuri iyi channel. Mu gihe iyi video iguhimbaye urashobora kuyisangiza abandi, ntimwibagire gukomanta, ntimwibagire kugira like no gupartage kugira ngo n'abandi baronke buno butumwa. Turabakunda cyane, Imana ibahezagire cyane rwose, murakoze.